nagira rero mpamagarire abakristu bose mpereye ngaha mu paruwasi yacu nkaja muri vikariya ya Saint Michel ndetse mu Gihosha naho nyene haratwegereye nibuhonga haratwegereye bose ko bose dukana niyonka bakaza kwirabira ukuntu kohari Regina Ceri yabateguriye indirimbo zishika ku mutima. Sindababesha uzohashika wese azogenda hari ico yungutse ndetse uwoza kuraba aho azobagiye azogira ico ashoboye kuyagira abandi bakristo. Turahamagariye mbere n'abandi batari abakristo kuko igikorwa nk'ico kinindahaza Imana kirashobora kumikora ku mitima y'abantu batari bake ndetse n'abatari abakristo ugasanga birabafashije haba mu kubaho kwabo ndetse mbere no guhinduka bagahinduka. Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Muri benshi mukunda ikiganiro kijanye n'amakorale, indirimbo zo kuninahaza Imana, indirimbo za liturgie. Uno munsi rero tukaba twagendeye imwe mu makorale ari mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko muza mwamubonye imbere ya kamera, uno mutumire akaba ariwe tugire tuganire. Ikiganiro mukaba mwagiteguriwe na Olivier Ntwari kubwa Action Vibe TV. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro. Uno mutumire wacu atangura atwidondora. Murakoze. Jewe nitwa Habonimana Moise, nkaba nsanzwe ndi umusuku wa korale Regina Ceri yo mu Kanyosha. Haraheze iminsi korale Regina Ceri iguma ivyufatamwo neza. Mbere hano kuri Action benshi barayikunze. Novuga ku giteramo c'indirimbo, novuga ihiganwa aho ndetse mwabaye n'abambere. Tubanze dusubire tubakeze. Ego ndetse no mu yubire y'imyaka 25 ya Musenyeri wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervasi Banshimimusa, mwari mwatewe iteka ryo kuja kuririmba iyo misa. Muri benshi ni benshi babakunze kuno mubikora. None rero no munsi ko twagize Imana tukabaronka, mbega korale Regina Ceri yatanguye ryari? Korale Regina Ceri kugira ikwize imyaka 21 itanguye ngaha kuri paruwase Muvyeyi w'Ikigongwe. Aho muca mwumva ko yatanguye mu mwaka wa 2005 sari tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Mbega kugira mutore Regina Ceri vyoba vyavuye kuki? Gutora Regina Ceri sinzi kumbajije izina. Ego izina Regina Ceri musanzwe izina ry'ikilatini isanzwe risigura umugabekazi w'ijuru. Hanyuma ngaha mu Kanyosha paruwase yacu isanzwe yitiriwe Muvyeyi w'Ikigongwe. Rero korale yari yumviye nawe ko yo kwisunga umuvunyi wa paruwase duca natwe tuyita abikazi w'ijuru. Murakoze cyane. Mbega kuri iyo myaka 20 hafi 21 imaze, turazi yuko imaze gukora ibikorwa byinshi. Mbega nk'indirimbo yo bimaze gusohora zoba zingana gute, zoba ari za korale Regina Ceri yamaze gusohora indirimbo zitari nke ndetse abatwumviriza basanzwe babizi bagiye ku muhora wacu kuri YouTube barasanga indirimbo zitari nke. Aha twovuga indirimbo Noel yasohotse haize imyaka 2. Iyo ndirimbo iri mu ndirimbo zamenyekanye cyane. Ego nibaza ko nubuye ngira hari izindi muri ko murategura kumbure. Abakunzi bacu bazoza baricisha ku rubuga rwanyu barabe izo ndirimbo. Muri no minsi rero hari igikorwa Action Vibe TV yumvise muri ko murategura. Mbega ico gikorwa cyo bari cyane? Murakoze cyane. Hari igikorwa turiko turategurira abakristo ngaha ku paruwase mu Kanyosha. Igikorwa cerekeye igiteramo ca Noel. Igiteramo
twise Nisenga concert. Mu bugira gatatu tuzoba dutunganyije igiteramo nk'ico. Ico giteramo rero kikaba gisanzwe gifise n'icivugo. Icivugo c'ico giteramo c'umwaka kivuga ngo mu rumwe n'urukundo by'abana b'Imana twinjire mu isenga turirimbe Noheli. Ni igiteramo kizoba kirimo indirimbo zitari nke na cane cane indirimbo z'umudiho katolika kuko ni nayo ntumbero yacu. Turashaka ko abaririmbyi batandukanye bo muri ekleziya yo ngaha mu Burundi bisunga umudiho katolika mu kuririmba kuko niwe uheza ugashikira umutima ata nduru nyinshi ibaye. Ikibazo ca mbere no kubaza kuri ico kubera iki mwahisemwo izina Mwisenga? Yego cyane murakoze. Mwisenga ni izina twatoye tubanje kwicarana kuko twari tumaze iminsi dusohotse tugiye kuririmba imisa hanze ya paruwase y'Ikigongo mu Kanyosha. Abakristu benshi bumvise ukuntu turirimba, bumvise amajwi yacu bakayashima, baratubaza ati mwebwe iyo kohare yahehe. Tuvuga tuti kohare niyo mu Kanyosha muri paruwase Kanyosha. Twasanga rero benshi niyo paruwasi bataza iherere ugasana cyane cyane yuko hari yoyo ntibanayizi. Hanyuma tuca turiyumvira turaraba dusanga aho Yezu yavukiye hariya i Bethlehem Mwisenga ry'i Bethlehem naho nyene hari ahantu hatamenyekana ariko haravuye iciza, haravuye ugucungurwa kw'abantu bisi yose. Turaheza rero tiko dufise intumbero ko umuziki ufise akanovera katolika wose ukagira inguvu muri ekleziya. Reka rero nibi biteramo turagira bikurikirana tubyite Mwisenga. Ndavyibuka neza ngira ni nyuma yaho no mu nihiganwa rya mbere ry'amakorari ya katolika mwararirimbye neza nubwo ico gihe mutagize amahigwe ngira yuko muba ba mbere canke abakangahe byarumvikana ko mufise umudiho nyene novuga katolika. Abari hano mu gisagara sinzi ko abarugura baca ariko babigira bavuga ko ari mwe muririmba indirimbo z'abatama no ngaha ku paruwase ngira ngo barabivuga mugabo novuga ko batari bwatahure intumbero yuko nkuko mwariko murabisigura Mwisenga concert. Ego none rero muriko murategura bitunganijwe gute iyo concert mbega izoba ryari? Iyo concert turiko turategura Mwisenga concert 3e edition izoba itariki 21 Kigarama umwaka nyene turimwo. Hazoba ari ku munsi w'Imana, hasigaye imisi idashika 10 imisi 8 niho ico giteramo kizoba, kikaba kizobera ngaha nyene muri paruwase Kanyosha mu nzu y'amakoraniro ya paruwase ndetse no muri jardin ya paruwase. Kazotangura igihe cy'isaha 11:30 kirangire igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Muratubwiye ko kizoba ku munsi w'Imana, mbega imyiteguro ku bwanyu mubona igeze he? Imyiteguro igeze ahantu heza cyane kuko nko mu by'ubuhinga novuga ko turiko turagira utwanyuma indwi nayo itanguye tugiye dutangura gutegura aho tuzoririmbira n'izina mu ncamake novuga yuko imyiteguro imeze neza cyane. Hanyuma muratubwiye ko imyiteguro isa niyaheze, mbega kwinjira ni ku kwinjira novuga ko ari nko ku buntu ariko rero uravye kugira ngo utunganye igiteramo nk'ico bitwara ibintu byinshi, bitwara uburyo bwinshi. Naco gituma dusaba ko abakristu ndetse n'abandi bazoza gukurikirana ico giteramo nabo boheza bakadusahiriza. Rero ni uburyo butavuna, duhereye ku bana, abana bazoriha amafaranga 3,000 hanyuma abakuze mu kibanza gisanzwe bazoriha amafaranga 5,000 hanyuma abazoba bari abo twokwita mu bwugamo bw'iteka bamwe bita VIP bazoriha 10,000.
hanyuma ntidukekeranya ko dufise abakunzi batari bake bifuza kudushigikira nabo nyene twarabugururiye amarembo uwifuza kudushigikira twarashizeho uburyo bubiri hariho ibyo twita soutien bisanzwe bazoriha amafaranga 220 ndetse n'abifuza kuduha sponsor bazoriha kuva ku 100. Murakoze cyane bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima mwavyumvise yuko turi kumwe n'usanzwe aserukira korale Regina Ceri yo muri Paroisse muvyeyi w'Ikigongwe yo mu Kanyosha aho bariko baradutegurira igiteramo bise mwisenga nuko rero murumva uko bitunganijwe mbega Moyize hari ayandi makorale mwatumiye azoza muri ivyo birori kubafasha baratumiye amakorale yo mu Paroisse ariko tukabatumiye kugira ngo bazoze kudushigikira ariko mu giteramo nyezina nta korale tuzofashanya byose bizokorwa na korale Regina Ceri. Hanyuma ku bijanye nabajya bavuza ibyuma yaba gitare yaba piano yaba utundi tugenegene bakunze gukoresha bose murabifitiye muri Regina Ceri. Urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko bimwe mu ntege nke twagize mu biteramo bibiri tumaze kugira zabaye intege nke zo kuronka abacuraranzi bakwiye ubu rero twariteguye hazoba harimo mbere n'ubwoko bwinshi bw'ibicurarangisho no babwira ko uyu mwaka bizoba ari ibintu bitunganije ku rwego rwo hejuru cyane rwego mpuzamakungu kuko hazoba harimo ibicurarangisho bitandukanye n'abahinga babimenyereye kandi babizi neza. Murakoze cyane turumva yuko ibintu biriko biragenda neza hambavu y'igiteramo mbega ayandi makorale mw'iki gihe ca Noeli cyo kwitegurira Noeli kandi ndetse no mu gihe ca Noeli nyezina amakorale nk'umusuku arongoye Regina Ceri wababwira akajamba ka cyo nobwira ayandi makorale na cyane nuko bomenya ubwa mbere ikibanza bafise muri Ecclesia. Ikibanza bafise muri Ecclesia kirahambaye ndetse umuntu arabiye hafi no nisengero yo turiko turasenga ko hari ibira ahantu habona aho abakristo bose bayishinza ijisho nico gituma je ico nobwira amakorale nuko ivyo baririmba byojana nuko babayeho bakabandanya bafasha abakristo babera karorero ntihabe mu gusenga gusa ndetse no mu buzima busanzwe ndetse nabo nyene bagatunganya n'ibiteramo bikoranya abakristo kugira ngo bakabure babasubire bakaburire imitima babandanye batera imbere mu bukristo n'umugera. Ego kandi kabazo nkunze kubaza ngira karimwo mu byo muho mwamaze no gufata intumbero kenshi mu nkuka za misa eka ndetse no mu biteramo hari kenshi usanga bajya bavuza ivyuma bavuza gose ku buryo amajambo atumvikana nibaza ko umwanya umwe naho je ntari umuhinga mu byo kuririmba canke mu vya Ecclesia gose ko haba hariho uri kurati intumbero mbega wo nta kajambo mu babwira bajya bavuza ivyuma je bico no babarira bwa mbere botegera ko ubundi ibicurarangisho ivyuma mu ruririmbo na cane muri izi ndirimbo z'Imana no guherekeza ururirimbo si ugusumbya ijwi ururirimbo rero benshi barakunda gushaka kwiyumva akumva ko gikoresha ariko aravuza kigo kiravuga cyane ivyo rero abariko arata intumbero kuko baba Kristo ari kurafasha gusenga kumbure ukawuja kubamena amatwi tusanga araba uriko uratirimutsa ndetse ingaruka sinkeya kuko hari nabusanga basanzwe bagwaye ujya mu dihu maze kuba munini cyane hariho abo usanga utariko uramerera neza aha nituvuze n'inyubakwa nyezina amasengero usanga haraho ashobora no kuva kubera ivyo bicurarangije. Ego urakoze cyane akajambo kanyuma utumirire
abakirisu babo ngaha mu Kanyosha, abo ngaha mu Kinindo, mu Ruziba, eka ndetse mu gisagara cyose kugira ngo bumve ubwo buryohe buzoba muri iyo concert bazoze ku bwinshi. Murakoze cyane. Nagira rero mpamagarire abakristu bose mpereye ngaha mu iparuwasi yacu, nkaja muri vikariya ya Saint Michel, ndetse mu Gihosha naho nyene haratwegereye, ni Buhonga haratwegereye, bose ko bose dukana niyonka bakaza kwirabira ukuntu Kohari Regina Ceri yabateguriye indirimbo zishika ku mutima. Sindababesha, uzohashika wese azogenda hari ico yungutse, ndetse uwoza kuraba aho azobagiye azogira ico ashoboye kuyagira abandi bakristo. Turahamagariye mbere n'abandi batari abakristo, kuko igikorwa nk'ico kinindahaza Imana kirashobora kumikora ku mitima y'abantu batari bake, ndetse n'abatari abakristo, ugasanga birabafashije haba mu kubaho kabo, ndetse mbere no guhinduka bagahinduka. Nuko urakoze cyane bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryane, iteka ryacu. Hano naho harangiriye ikiganiro nariko ndabashikiriza. Moize turagukengurukiye. Urakoze cyane, ndashimye. Olivier Ntwari nakibashikirije, tukazosubira muri concert ku munsi w'Imana. Murakoze. Karibu cyane.